ubahuka uravugwa mu ngingo y'umunani y'ikigabane ca kabiri mu gice ca mbere c'amasezerano y'Arusha. Umugwi w'igihugu w'ukuri no kunywanisha ujejwe gutohoza, gutanga umuco wakahise, gutatura amatati no kunywanisha Abarundi. Kubw'amasezerano y'Arusha yo mu 2000, uwo mugwi ushira habona ukuri kuvyerekeye amaba akomeye yakozwe kuva Burundi bwikukira gushika ku munsi w'isinywa ry'ayo masezerano. Ariko uwo mugwi utegekanywa n'amasezerano y'Arusha nta bubasha ufise bwo kuvuga ko ivyaha vyakozwe ari ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara canke ivyaha vy'agahomerabunwa. Ako kazi kakaba kagenewe umugwi w'ubutungane mpuzamakungu utegekanywa n'ingingo ya 18 y'ayo masezerano nyene. Mugabo naho amasezerano y'Arusha avuga ko uwo mugwi severe wari gushigwaho mu kiringo c'imfata kibanza cyo kuva mu 2001 gushika mu 2005, uwo mugwi washizweho haciye imyaka irenga 10. Ubuho coba cyari igihe ciza cy'uko ushigwaho kubera iki uboneka kugoyagoya abanyepolitike babivuga ku iki. Ivyo ni bimwe mu bibazo biza kuronka inyishu mu kigabane ubahuka cyo kuri uwa 29 gitugutu mu 2017. Emile ni basumba nije ndiko ndakibashikiriza kaze. Moi, Nahimana Jean-Louis, je jure devant le président de la République et le Parlement burundais. Umunsi w'ukurahira kw'abagize umugwi severe kuwa 10 Kigarama mu 2014 ni ufatwa nk'umunsi wo gutanguza ibikorwa vyawo nkuko ibwirizwa riushiraho ribivuga. Kubw'iryo bwirizwa ryo kuwa 15 Rusama mu 2014, umugwi severe ujejwe gutohoza no gushira habona ukuri kwihonyangwa rikomeye ry'agateka kazina muntu n'amategeko mpuzamakungu vyakozwe guhera itariki 1 Mukakaro 1962, umunsi Burundi bwikukira gushika mu mwaka w'2008. Mugabo kuvushingwa umugwi severe umaze gutanga ikiganiro gikomeye rimwe gusa mu mpera za ntwarante mu mwaka uheze, aho uwurongoye Jean-Louis Nahimana yavuze gusa ivyerekeye ibinogo rusangi vyabonetse mu mihingo itandukanye y'igihugu. Nous sommes aussi convaincus. Turatahura kandi yuko ibikorwa by'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira izoba ntibagiranwa muri kahise ku Burundi, mu gihe indyane za politike zifashwe kutariko mu nyuma ziraheza zikavyara izindi. Mugabo nkuko twari duhejeje kubivuga, ibijanye n'ibinogo rusangi bisaba ububangutsi n'ubuhinga butandukanye. Nico gituma umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira wamye wifatanya n'umuryango utabara imbabare hamwe n'ihuriro ry'igihugu rijejwe gukinga ibiza ushigikiwe n'ubushikiranganje bw'umutekano. Piloté par le ministère de la sécurité publique. Et là ainsi déjà effectué des descentes. Iryo huriro riramaze kugendera mu Kivyuka muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza, waragendeye kandi Bugarama mu ntara ya Muramvya no ngaha hafi mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura, hamwe no ku musozi Gasenyi zone Makamba komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Mu rugendo rwose umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira wagenda usaba abajejwe intwaro guhagarika ibikorwa byose bikorerwa ngaho hantu hamwe no kuhakingira mu kurindira intambwe zikwirikira. En attendant les étapes suivantes. Ivyakurikiye gushika ubu bisa n'ibihobahoba. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye cyo kuwa 29 Nyakanga haheze ukwezi kumwe, abamenyesha makuru babajije umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako igituma ibikorwa by'uwo mugwi bisa n'ivyahagaze n'igituma bawugize badakwiye. Uwo mugwi nkuko bivuze hariho ababuze kugira ngo umurabo nkuko waruri. Mugabo n'ubu nyene mu ntangambara y'abagomba kumenyesha yuko kugira ngo tuvuge neza kuko ico kibazo yose kibajije gutyo mugabo turamaze gusoma, turamaze no kumva abantu bavuga yuko uwo mugwi mbere woba udakenewe, bakavuga yuko abavuga ko udakenewe barega Burundi bwaciye habi cyane, bwaciye mu nzira mu bibazo bikomeye cyane. Hariho n'abatagomba kw'ivyo bibazo bija habona ngo bigaragare, kuko tugumye tujya turapfuka ntidushira habona ivyatumye Burundi buja mu makuba bugira ingorane, ntituzoheza ngo
tubitorera umuti umugwi severe rero ubwa mbere hoho nk'uko bivuze haracaye abantu babura mugabo uko kubura kw'abo bantu uwo mugwi wararisha abarongoye umugwi waramaze kwishikiriza abarongoye igihugu rero mu gucagura nk'uko bacaguye bajya ba mbere niko bacagura n'abakurikira imbwa yarihuse ngo byari bihumye no mu gukomeye cyane ufitiye akamaro kanini igihugu muri kubu no muri kazoza gucagura rero abantu nk'abajya nubigira kibi na cyiza nubigira bisa na bisa ni igikorwa cyo kwitondera cyane ukabaza umutima ugahanuza abantu batandukanye kugira ngo ntuzuhave uzana abantu badakora icyo bategerezwa gukora nk'uko abarundi bashaka ko gikorwa ikintu kigirira akamaro uburundi ubu no mu myaka izokurikira ariko rero ngo nta muti wishibere abo bantu nibyo vuba cyane no kuremesha yuko bazosubirizwa mugabo mu kurindira igituma no kurindira abantu abarundi bohema umugwi uje gufasha abarundi kumenya ukuri no kurikuranira ubandanya ibikorwa ukuri kwamye ibikorwa bigenda neza ufise amasemo atandukanye amasemo ya mbere kwari gutunganya amategeko agenga uwo mugwi kugira ivyigwa ntarisabwenge biwufasha gukora neza ibyo byabereye mu Burundi ibindi bibera mu bindi bihugu hariho kandi no kwegeranya ibirego canke gutohoza ku vyashikiye Burundi kuva muri kahise ivyo navyo uwo mugwi uriko bikora urabandanya hari isemo rero ikomeye aho bazoja mu mwiherero badafata ingingo muri ico gihe uwo mugutegereza ko ukwiye wose ivyo navyo no kumenyesha yuko iyo semo itazogera abantu batarashigwa abagiye bararongora igihugu ntibashizeho uwo mugwi kuva mu ntwaro mfata kibanza guhera mu 2001 nk'uko amasezerano y'Arusha abitegekanya igice cya kabiri cya leta y'imfata kibanza cyarongowe na Domitien Ndayizeye iyo ndazi ko uwo mugwi wagomba kujaho hakiri kare ariko byari bigoye yuko ujya mugwi ujaho arebwa n'ikibazo cy'u Burundi bose batarataha nshaka kuvuga nka sendedeside murazi yuko twagombye kuganira FNL ntiyari bwatahe bisigura yuko ingingo zose zikenewe kugira ngo umutekano ube mu gihugu ntizari bwuzurwa igihe intambara imaze guhagarara hagati ya leta na sendedeside byenderuka yuko twafashe ingingo y'ishyiraho uwo mugwi twarasohoye n'amatangazo y'abashaka kwiyandikisha turabatohoza kuko hari abantu barenga 600 turagomba gukuramo bakeyi ariko none hageze igihe cyo kubashiraho naho icyo gihe twari twegereje amatora amaro turiko turabiganira n'abandi banyepolitike cyane cyane abazendege nibo bavuga ati ibyo bintu byihorere tuzobibandanya tuzobikora bishigweho n'intwaro ivuye mu matora kandi wumva imitwe ntiyari iri hamwe ku buryo icyo gikorwa cyashobora kurangurwa neza nicyo cyatumye rero twebwe tuba turabangiriye urumva rero icyo gihe iyi ntwaro y'abasendede imaze kuza urumva irigenga yafata porogaramu kuyishaka jewe mbona yuko byabaye muri priorite mu bintu babona bitegerezwa kubaho vuba ahubwo hako bibaho vuba habaye ingorane nyinshi zijanye n'intwaro zijanye n'umwumvikano hagati y'abarundi kugira ngo murazi yuko hatanguye ubwicanyi bw'aba-FNL bw'abafodebo n'abandi urumva ingorane zatanguye kare kubera iki kubera yuko uwo mutima wo kwama tuganira ibibazo wabuze kubera iki kubera yuko uwo mutima wo kubandanya abari ku butegetsi bubahiriza ayo masezerano uko yanditse warabuze ariyo byatumye ujya mugwi ubandanya usunikwa hamuza kujaho uteze naho umugwi uhari ubu ishingwa ryawo ntiryakurikije ivyo abarundi bumvikanye yarusha ivyo n'umwe mu barongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi Tatien Sibomana bivuga murazi ingene wagiyeho murazi ingene itegeko rigenga bakorera ko ryagiyeho abaje n'ingene bagiyeho ibyo byose byabaye abanyapolitike n'abari mu nzego icyo gihe batabyumvikana kubera umuganga uri ku butegetsi agombye gucisha hawo ugakoresha igikenya kugira ngo babe intumbero atari yo bumvikanye ko abakinnye amasezerano yabo icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko mu bihugu kuva mu 2015 igihugu kiri mu ngorane izo ngorane nazo zituma uwo mugwi
gukora akazi kawo yisanzuye gushikira uwo murundi wese afite icyo yoterera haba mu byabaye haba mu muti wotuma ibyabaye bidasubira mu Burundi. Kukaba nkako murazi ko hari benshi bahunze, hari iterabwoba, hari abantu benshi kubahuka kwagiriza umuntu yunoye kubera ikibazo rero arimo muri iki gihe. Hari n'abandi batumiye umutekano wabo batumbiye mwaza kubivuga ntahe. Ibyo byose rero uwo mugwi udashobora gushika ku ntaho abasinye amasezerano y'Arusha bari bawushinze. Ikindi kijanye n'ivyo ni uko uravye n'ayo mategeko bakorera tutayumvikanye ko hari ibyo yari yategekanije n'ubu bitariho. Hariho nk'umugwi w'abantu 5 b'imvamakungu bategerezwa kuja barahanura bereka ibintu biri by'amugwi. Abo rero bategereza kugera bumvikanye ko n'inzego z'Uburundi nyinshi babumvise ku ngoni. Ivyo navyo bikaba bitabaye tuteyagiye n'icyanyuma cerekeye uburyo bakoresha. Ivyo byose rero bigatuma muri isomo tuvuga ko uwo mugwi udashobora gushika ku ntumbero abasinye amasezerano y'Arusha bari bawushinze. Icegera c'urongoye umugambwe Frodebu Leonce Ngendakumana wewe yiyumvira ko uwo mugwi utegekanywa n'amasezerano y'Arusha utarajaho. Umugwi uriho si umugwi uriko uratohoza ukuri kuri kahise. Niraza ko ari umugwi bashyizeho kugira ngo babe barategura ingene umugwi uzoshobora gutohoza ukuri kuri kahise uzojaho, kubera ko nta muntu ashobora kuza kuvuga ivyo yabonye ngo atahe muhira. N'ubugize imyerekano wenyine atavuze mwene ivyo byabaye aricwa. N'ubuvuze ati aba bantu bariko barakora n'aba aricwa. Mbarira rero wogena akavuga ati twarabonye bica abantu, twarabonye rigendo yotaha aja hehe. Uwo mugwi rero ntakiriko urakora, nico gitumye mu myaka 3 yose ivyo atacuragerako umugwi ukazoshigwaho ari uko amahoro n'umutekano byagarutse hano mu gihugu, abantu bashobora kwishira bakizana bagasera ibyo bagona mu mwidegenzo. Igihe yatanguza icese ibikorwa vyawo muri ntwarante mu 2016 mu Kayanza, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza wewe yavuga ko uwo mugwi ari umuti ku Barundi. Uno mugwi waje kugira ngo dufashe kuraba ivyatugoye muri kahise. Aho kahise hagaragaye neza yuko yari ingwara tutarakirana neza, ni ingwara dusaba kunywa umuti urura. Twese ngira ngo ndazo twagwaye malaria umuti ngira ngo urura gusumba imiti yose umuti wa malaria, ariko umuti wa malaria utawunyoye iraguhitana. Inacho tuma twese rero Abarundi duhamagariwe kujya umutima menyo, tukabagabanya abagabo, tugahangana tugahangara kahise kacu atari keza, kugira ngo tugwe uwo muti urura cyane, ariko kuri kuko dusezerera ikinyoma n'amarementanya n'ibindi byinshi byahitanye Abarundi amasinzi, abandi baratabaromoka, kugira ngo tubibe imbuto nshasha yo kugendera mu kuri mu gihugu cacu Burundi. Hanyuma kandi ahabaye imbuto mbi y'amacakubiri arayamoko, intara, ibitsina n'ibindi n'abadini, tubisezere bitakigaruka mu gihugu cacu Burundi, twubake kazoza keza nk'uko umugwi witwa umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Nahamenyesha ko uwo mugwi ukenewe, uwahoze arongoye igihugu Domitien Ndayizeye asigura ko ibihe Uburundi burimwo bituma uwo mugwi udashobora kurangura neza igikorwa ushinzwe. Ariko rero muri iki gihe ubona yuko n'intwari hari yinubwa na benshi, kandi bikagaragara yuko muri iki gihugu hari ingorane zikomeye ziturutse ku ntwaro no kwemerana. Sinibaza yuko muri iki gihe mugwi ushobora kuduha inyishu imeze neza kandi ibereye Abarundi bose, kuko muri bamwe mu bahunze hariho abakeneye kumvirizwa kugira ngo dushobore kumenya ukuri mu mpande zitanye, wumva twomenya ukuri gute. Ni nacyo gituma jewe mfise amakenga ku nyishu ishobora kuva muri uriya mugwi, ariko ntitwohakana yuko uyo mugwi udakenewe. Jewe icyo mvuga ni uko muri rusange uwo mugwi ukenewe. Ikibazo nyamukuru ni uko twinjiye mu ngorane, iyi krize yo kuva mu mwaka wa 2015 watumye
ibikorwa vy'uja mugwi bisa n'ivyunyuka. None kugira ngo ukore neza vyogenda gute? Tubanze dukubure kw'irembo, ikivuga yuko vyiza yuko twari dukwiye kubanza gusubiza hamwe izo njyane zihari muri iki gihe zikahava. Bisigura rero yuko abarundi twagomba kuja mu biganiro, impunzi zigataha, injyane ziri ngaha ziturutse ari ku butungane, ziturutse ari ku mutekano, ziturutse ari ku kubahiriza agateka ka zina muntu, ziturutse kuko amaradiyo yigenga atarekuwe gukora nk'uko twari tubimenyereye bisanzwe n'ibindi yuko vyobanza gutorerwa inyishu. Nayo ubundi urabona yuko ngaha muri iki gihugu ukwinubana kurahari, ivyo ntitwobihaharira. None uwo mugwi uzokora gute mu gihe abarundi bacinubana batabona akazoza kejo ngo bashobore gutanga icyumviro bafise ku mutima batarangaguzwa? Kuko ubu nyakinokoresha hariho n'abavuga bati turengeye kubivuga ntawe uzi yuko bizoca nk'iribo ibintu nk'ibyo. Ni vyiza rero ko tubanza gutorera inyishu ibibazo dufise uno munsi kugira ngo uyo mugwi ushobore gukora neza. Ico ciyumviro agisangiye n'uwize amategeko Lambert Nigarura, aho atanga imvo nyamukuru zitatu zituma uwo mugwi ugoyagoye. Insiguro ya mbere ni ingena itegeko nyene rigena ingene uwo mugwi ushobora gukora ryatowe bidakurikije amategeko, mbere bitisunze n'ivyifuzo vyari mu masezerano y'Arusha. Aho no babwira yuko iryo tegeko ryatowe n'umugambwe umwe gusa, umugambwe uri ku butegetsi, mu gihe umugambwe yiprona wari kumwe n'uwo mugambwe mu nama nshingamateka wari wasohotse kubera vyagaragaye yuko batumvikanye mu biri muri iryo tegeko. Ivyo navyo ibikomeye mwomenya nuko uwo mugwi wategerezwa gushira umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira, hakajaho mbe na sentare ruhasha icirimanza abagizwe ivyo vyaha. Ariko iryo tegeko ingene ryateguwe riraboneka ko ari itegeko rishaka gushira imbere kugira ikigongwe atakuri kumenyekanye no gushiraho no kudoma urutoki abakoze ivyaha. Ivyo navyo murumva yuko binyuranye n'ivyari bitekanijwe mu masezerano y'Arusha. Ivyo rero murashobora kubisanga mu ngingo ya 64 y'iryo tegeko nyene, aho ubona yuko inzego z'igihugu no kuvuga inama nshingamateka na leta bashatse cyane yuko uhajaho ingene bashobora kumvikanisha abakorewe ivyaha n'ababikoze kugira haboneke ikigongwe. Ivyo navyo bikaba ari ibintu bitandukanye no kumenya ukuri, kuko murumva yuko ari ikigongwe kizoba kije ku nguvu atakuri kwabonetse ngo umuntu amenye ati ubu yakoze iki, yagirijwe iki, yishwe nande, vyagenze gute. Ikindi siguro twobiha ni ingene abagize uwo mugwi batowe. Uravye ingene amatora yo gushiraho abagize uwo mugwi yagenze, biraboneka yuko ari ibintu binyuranye n'amategeko, binyuranye n'ivyifuzo vyari mu masezerano y'Arusha. Kuko mu masezerano y'Arusha bavuga yuko hatorwa abantu bafise ijunja n'ijambo bategamiye imihari canke imigambo ya politiki. Ariko murabona yuko abatowe ari cyane kubera ivyimviro vyabo, ari cyane ingene bameze bashobora gukoreshwa n'umugambo uri ku butegetsi. Abaserukira amashirahamwe yigenga ari byo twita societe civile batezwa kubamwo leta y'u Burundi yarabakuyemo. Ubu munsi rero barondeye abantu bashobora gukoresha, bashobora kuvuga ivyo babatamitse. Niyo ni intambamye rero ya gatatu. Insiguro ya gatatu twavuze ni gihe uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri no kugira ikigongwe uri kukoreramo. Uwo munsi Uburundi buri mu bayira abiri, uri mu gihe abarundi bariko bicwa nk'abana b'inyoni, ni mu gihe abantu bataye bagahunga, n'abari kuvuga uko kuri n'abari kuvuga ivyabaye barataye baromoka. Imigambwe itavuga rumwe na leta, amashirahamwe yigenga yataye akomoka. Vyumvikana yuko atakuri atakintu cotuma ukuri kumenyekana, kuko abatezwa kukuvuga, abatezwa gufasha barataye baromoka. Iryo jwi ry'umushingwamanza Lambert Nigarura rikaba ari ryo riheraheje ikigabane ubahuka cyo kuri uwa 29 gitugutu mu 2017. Murakoze mwese mwaduteza abiri. Emile Nibasumba nariko ndakibashikiriza, ndabike banuye naho mu ndwiza Imana ibishatse. Ubahuka.